Nitwa Hatungimana Marie Greta, mfise imyaka 27, nkaba ndi umurimyi, ntagiye gukora naho nkaca nza ngaha kukubora. Ndawishimiye kuko ndaharonka rasiyo yo kurya. Twatanguye mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka nyene, umva nta n'umwaka urahera tubikora. Jewe maze kuza ngaha anya vyarashitse nyene mbona abandi bariko barabikora, mbona imoto zigumye zihagaze nk'imiduga, hama nanje rero ndajishiramo nyene ndagira inguvu zo kubikora. Iyo vyagenze neza ndashoboye nko kuronka 200 cankwe 25. Mwa kano kanya kubera atagihe kirekire kirahera sinovuga ati ndamaze kuwukoramwo iki. Intambamye mpura nazo jenga hanya ndashoboye nk'ubu kubera ndi haku kwezi nk'amatara, amazi, hari igihe nkehanirwa nkabura nk'umupira kubera urabona ko mfise amabomba, hari amabomba abiri. Ego iki intambamye nini rero niyo umupira. Umuti wotorwa no kugira kuraba ukuntu noronka nk'amahera yo kugura uwundi mupira. Ego kimwe nk'umuntu abona nyene yuko bikenewe akamfasha akandosa uwo mupira. Intoki ntirihera ntize gutwara kunyonga imoto, hama mpejeje cyane imodoka nayo.